Gikurikira. Mugenzi, urahawe ikaze gukurikirana ikiganiro nyereka inzira y'ukuri. Icigwa c'uno munsi twiga kivuga ngo ni igiki gikurikira inyuma yo guha imihezagiro aba bana basangiye ibitsina. Imihezagiro ku bana basangiye ibitsina. Inyuma yo guha imihezagiro aba bana basangiye ibitsina, igikurikira ni kugira ngo dushobore kumenya igikurikira inyuma yo gutanga imihezagiro ku bana basangiye ibitsina, birasaba yuko tubanza gusubira mu gitabo cy'itanguriro tukaraba mbega ibintu byo kubakana byaje gute, byari bifise iyahe ntumbero. Hariya mu gitabo cy'itanguriro havuga ngo Imana iravuga iti tureme umuntu mu ishusho yacu ase natwe, aganza amafi yo mu kiyaga n'ibiguruka mu kirere n'ibitungano n'isi yose n'ivyikwega hasi bigenda bikwega inda hasi. Nuko Imana irema umuntu mu ishusho yayo, mu ishusho y'Imana niho yamuremye, irema abantu bari uburyo bubiri mw'isi. Imana yaremye abantu bari uburyo bubiri, Adamu hamwe na Eva. Kubera iki Imana yaremye abantu bari uburyo bubiri, itaremye abantu bari uburyo bumwe? Mugenzi, ndaguhamagarira kubanza kwibaza kino kibazo. Imana yaremye abantu bari uburyo bubiri, ntiyaremye abantu bari mu buryo maze Imana irabahezagira iti nimurondoke, mugwire, mwuzure isi, muyiganze, mugabe amafi yo mu kiyaga n'ibiguruka mu kirere n'ibifise ubugingo byose bigendagenda. Nuko Imana yihweza ibyo yaremye byose, kandi byari byiza cyane. Buragoroba buraca, ubona umunsi ugira gatandatu. Itangurira igice ca mbere ku murongo wa 26 gushikana ku murongo wa 28 hamwe n'umurongo wa 30. Imana yarahezagiye bano bavyeyi bacu ba mbere, irababwira ati nimurondoke, mugwire, mwuzure isi. Haruhande yuko Imana yaremye abantu ku munsi ugira gatandatu, Imana yarabashingiye, ibaha umuhezagiro, irabashingira, ibaha umuhezagiro udasanzwe, kandi byari byiza cyane. Imana imaze gutanga umuhezagiro ku bana badahuje ibitsina, icaciye gikurikira cabaye icahe? Bibiliya irerekana uko Imana yabigenjeje, maze Uhoraho Imana asinziriza uwo muntu ubutikoma, arasinzira, amukuramo urubavu rumwe, ahomeka inyama mu gishingo cago. Urwo rubavu Uhoraho Imana akuye muri uwo muntu, arukuramo umugore, amuzanira uwo muntu. Maze uwo muntu aravuga ati uyu ni igufa ryo mu magufa yanje, n'akara ko mu mara yanje. Azokwitwa umugore kuko akuwe mu mugabo. Nico gituma umuntu azosega se na nyina, akabana n'umugore wiwe akaramata, bakaba umubiri
umwe. Itangurira igice ca kabiri ku murongo wa 21 gushikana ku murongo wa 25. Bibiliya abagenzi iravyerekana neza yuko Imana yakuye umugore mu rubavu rw'umugabo, maze ijambo rikavuga yuko azokwicwa umugore. Kandi biravuga ngo umuntu wese, ni kuvuga ngo umugabo, umusore wese abyihitiyemwo azosiga se na nyina agende kubana n'umugore wiwe akaramata, bose babe umubiri umwe. Ntago muri Bibiliya havuga yuko umugabo azosiga se na nyina ngo agende kubana n'umugabo wa karamata, canke yuko umugore azosiga se na nyina ngo agende kubana n'uwundi mugore akaramata. Imana rero ihejeje kugira ibi yarabihezagiye. Birasaba yuko twiga icakurikiye inyuma y'aho Imana yari imaze gutanga ino mihezagiro ku bavyeyi bacu ba mbere. Koko ni igiki cakurikiye aho nyene? Hari ku munsi ugirindwi. Bibiliya ivuga ngo hakurikiye kweza isabato. Inyuma yo kweza ubugeni bakabuhezagira, hakurikiye kweza isabato. Ijuru n'isi binonosorwa kuremwa, bo n'ibirimwo byose by'isinzi. Ku munsi ugirindwi Imana inonosora ibikorwa byayo yakoze, iruhuka ku munsi ugirindwi ibikorwa byayo yakoze. Nuko Imana ihezagira uwo munsi w'indwi, iraweza kuko ari wo Imana yaruhutse ibikorwa byayo byose ivyo yaremye kandi yakoze. Itangurira igice ca kabiri ku murongo wa mbere gushikana ku murongo wa 3. Bagenzi, ni mu birabe namwe Imana ihezagiye abavyeyi bacu ba mbere. Ubugeni hagati y'umugabo n'umugore bugira ubwera. Cabaye igikorwa Imana yarangirije ko, maze imaze kweza ubugeni, icaciye gikurikira kwabaye kweza isabato. Ku munsi ugirindwi Imana imaze kunonosora, iraruhuka kuri uwo munsi nyene ugirindwi. Nuko Imana ihezagira uwo munsi w'indwi, iraweza. Mu gitabo c'Itanguriro ibintu bikomeye vyakoreweyo, vyakozwe mu ndwi y'irema bihambaye, ni guhezagira ubugeni. Kandi nivyo bintu bibiri vyahezagiwe ico gihe. Imana yahezagiye umuryango, urugo rugizwe n'umugabo n'umugore. Imana kandi ihejeje guhezagira urugo, yakurikije guhezagira umunsi ugirindwi. Ihejeje kweza urugo, yakurikije kweza umunsi ugirindwi. Icatumye Imana ibikora nuko ari wo munsi Imana yaruhukiyeko ibikorwa byayo. Imana yagize isabato icibutso c'irema. Bacu ba mbere Adamu na Eva bama baruhuka isabato, bari bejejwe. Kandi mu kuruhuka isabato barushiriza kwezwa. Tanga imihezagiro ku badahuje ibitsina kw'Imana, kandi na twebwe yarabidutegetse. Icakurikiye kwabaye kweza isabato. Igikurikira kwabaye gutangariza abantu bari babayeho ku isi bose. Mwibuke yuko yari Adamu na Eva, yuko isabato ari umunsi wera. Kwabaye gutangariza Adamu na Eva yuko bategerezwa kwama beza isabato. Kwabaye kubatangariza yuko bakwiye kwama barekera isabato ubwera bwayo, kuko Imana yamaze kuyeza ngo igume yera. Uno munsi Papa yaramaze gutangaza guhezagira abasangiye ibitsina. Mwirema naho
Imana yahezagiye abadasangiye ibitsina kandi itegeka ko abakozi bayo tuzokwama tubigira gutyo. Icakurikiye ku Mana ihejeje guha imihezagiro abasangiye ibitsina gitegerezwa kubangabanganywa n'ikizokurikira Papa ahejeje gutangaza guhezagira abasangiye ibitsina. Mu kugwanya irema, Satani ahindura ubugeni bwera agatanga nawe imihezagiro ku basangiye ibitsina. Icakurikiye ku muremyi cabaye guhezagira isabato iraheza. Ikizokurikira ku Papa ni itangazo ryo kweza dimanshe, kubera ko Imana yashizeho isabato irayeza. Ubu Papa nabwo kuvana ariko bwashizeho dimanshe, ikigiye gukurikira ni gutanga itegeko ryo kuyeza. Dimanshe igiye kuba ikintu gihambaye cyane, mu gihe gutanga imihezagiro ku basangiye ibitsina byamaze gutangazwa, kandi Imana nayo imaze gutanga imihezagiro ku badasangiye ibitsina yaciye ikurikiza itangazo ry'isabato. Muca mubyumva yuko ubu Papa nabwo buzokurikiza gutangaza isabato yabwo y'igihimbano bwishiriyeho, ariyo dimanshe, umunsi wa mbere w'indwi. Ico ubuhanuzi bwavuze kigiye gusohora vuba, maze mu nyuma hazoza uwundi mwami, ariko we azogira itandukaniro n'abambere kandi azonesha abami batatu. Isumba byose azoyivugwa k'amajambo y'agatituro, kandi azocobogoza abera bisumba byose. Azoja imigabo yo guhindura ibihe n'ivyagezwe, kandi bazorekerwa mu maboko yiwe. Daniyeli igice c'indwi ku murongo wa 23 gushikana ku murongo wa 25. Ukuri kuraja ahagaragara mu gitabo citwa ubwuzure bwa kera ca Ekereziya Gatolika ku rupapuro rw'135 handitse ngo Ekereziya irazigama amabwirizwa 10 ikayaraba nk'inzira ntangere twogenderako. Yarahinduye gusa umunsi w'isabato itora ukurikira ngo ube umunsi w'Imana. Bagenzi, Ekereziya Gatolika ikoresheje ububasha bwayo yiha yarubahutse guhindura amategeko y'Imana, ihindura isabato yo ku munsi ugira indwi ishiraho uwukurikira umunsi wa mbere ngo ube umunsi wo gusengako. Ibi byose mubona biriko biraba ni umugambi. Uyu ni umugambi w'ubutegetsi butatu buhambaye: Satani, ubupapa hamwe n'ubuprotestanti gito. Satani agereranywa n'igisato, ubupapa bugereranywa n'igikoko gisa n'ingwe cyo mu Vyahishuwe igice ca 13, hamwe n'ubuprotestanti gito bugereranywa n'igikoko c'amahembe abiri gisa n'umwagazi w'intama cyo mu Vyahishuwe igice ca 13. Nk'uko Yesu ahambaye cyane mu butatu bweranda, niko n'ubupapa nabwo nyene buhambaye mu butatu bw'ikinyoma. Amavi yose azokizwa mu izina rya Yesu. Niba ubupapa nabwo burondera kwishira mu kibanza ca Yesu, abantu bose bazozimira mu izina ry'ubupapa. Ariko kandi nk'uko mpwemu yera ahari kugira ngo atwemeze icaha adushikane ku kugoroka kose duhamagarirwa canke dusabwa na Yesu, niko n'ubuprotestanti gito buzokoresha ibimenyetso n'ibitangaza kugira ngo abayoboke babo bubumvishe
kuyoboka neza isabato y'ikinyoma yashizweho n'ubupapa. Uno munsi ubupapa bwarashizeho guhezagira aba bana basangiye ibitsina. Abaprotestanti bariko baravyemera nabo. Ubupapa nibwatangaza dimanche abaprotestanti bazoca bavyemeza, kandi ntibitangaje kubera yuko na nuno munsi baravyigisha mu madini yabo, bakigisha abayoboke babo kwica isabato nkana. Barigisha abantu kurenga ku itegeko ry'Imana ku mugaragaro. Umupastori akubahuka akaja imbere akigisha abayoboke biwe, nimwica itegeko rya kane ry'isabato, muyoboke itegeko ry'ubupapa rya dimanche. Bakavyigisha mu madini yabo, bagaca bakorera abayoboke babo ibitangaza kugira ngo abayoboke babo ntibazokwigeye batahura na gato yuko bariko barabwirwa ikinyoma. Bibiliya ivuga ngo kigira ko bose, aboroshe n'abahambaye n'abatunzi n'aboro n'abidegembya n'abagurano bashirwako ikimenyetso ku kiganza c'iburyo canke mu ruhanga, kandi ko hatagira umuntu yemererwa kugira ico agura canke ico ashora atari ufise ico kimenyetso, nico zina rya ca gikoko canke igitigiri c'izina ryaco. Aho niho ubwenge buserukira. Ufise ubwenge naharure igitigiri c'ico gikoko ni igitigiri c'umuntu. Igitigiri caco n'666. Ivyahishuwe Yohana igice ca 13 ku murongo wa 16 gushana ku murongo wa 18. Umuhanuzi yabwiwe ko ikimenyetso c'igikoko gishobora kuba izina rya ca gikoko, ni kuvuga izina rya papa canke igitigiri c'izina ryaco. Nta rindi zina tuzi rya papa, nk'uko atarindi zina tuzi ry'Imana atari kwitwa umuremyi. Nta kindi kintu tuvuze twumva ubupapa atari dimanche. Nta kindi kintu gishira hejuru papa atari dimanche yishiriyeho abantu bakayiyoboka. Rero izina ry'igikoko, izina rya papa ni dimanche. Igitigiri c'izina ryaco kuvana ari 666, kandi twarabibonye ni igitigiri kidashitse, cerekana kudashika. Umuntu ashobora guhabwa ikimenyetso c'igikoko mu gihe ubutumwa bwa marayika wa gatatu buzoza kurangira agisenga dimanche canke agifise n'ibindi vyaha. Umuntu wese ubutumwa bwa marayika wa gatatu buzohera agisenga dimanche canke akiri umusambanyi canke akiri umwicanyi. Umuntu wese buzoza akirenga ku mategeko y'Imana atiyeguriye Yesu ngo Yesu amuhe gutandukana n'icaha ciwe, bizoca bimubera ikimenyetso c'igikoko. Ariko imanza zizoshingwa, bamwaka ingoma yiwe, bayikombore, bayihenebereze gushitsa ku muhero. Kandi ubwami n'inganji n'ubukuru bw'ubwami bwose buri munsi y'ijuru hose bizohabwa ubwoko bw'abera bisumba byose. Daniyeli igice ca 28. Bagenzi, naho ubupapa bwishira hejuru, naho bwofata amategeko n'ibindi, naho abantu bose bobuyoboka, ubwami n'inganji n'ubukuru bw'ubwami bwose buri munsi y'ijuru hose bizohabwa ubwoko bw'abera bisumba byose. Bano bera bisumba byose Bibiliya yarabavuze neza mu Vyahishuwe igice ca 12 ku murongo wa 17. Aho niho ukwihangana kw'abera guserukira bo n'ukwizera kwabo, bitondera ivyagezwe n'Imana kandi bafise ibishingira Yesu intahe. Bitondera ivyagezwe n'Imana kandi bafise ibishingira Yesu intahe. Ubwoko bw'abera buzohabwa buno bwami
bafise ukwihangana n'ukwizera nk'ukwa Yesu. Kubw'uko kwizera bakagira no kwitondera ibyagezwe n'Imana byose n'isabato irimwo, kandi bafise n'ibishingira Yesu intahe. Mu gice ca 19 c'Ivyahishuwe muzosoma yuko ibishingira Yesu intahe ari mpwemu w'ubuhanuzi. Abera bitondera ibyagezwe n'Imana n'isabato irimwo, bafise ikimenyetso c'Imana n'igitigiri cayo karindwi. Abo bonyene nibo bazohabwa ubwami bw'Imana, nibo bonyene batazokwivanga na bino bintu byo guhuza ibitsina ko babisangiye. Abantu barantangaza, ugasanga umuntu yarumviye pape ibyo yavuze ubwa mbere, yaravuze ati isabato ndayikuyeho shizeho dimanche, arabibasobanurira muravyemera. None kubera iki ababwiye ngo muhuze ibitsina mubisangiye nabyo mudashaka kubyumva, kuvana mudashaka kumva ibyo? Ntimumwumvire kuri kimwe hama ikindi mugihakane. Fata ingingo yo kutamwumvira kuri byose canke mumwumvire kuri byose. Abandi bobo barakomeje, imanza barazirembeje, imihezagiro kuba abana basangiye ibitsina iriko iratangwa. Niba papa amaze gukuraho igice kimwe c'imihezagiro yatangiwe muri Edeni ihawe abantu badasangiye ibitsina, akamara kuyikuraho akayizana kuba abana basangiye ibitsina, igikurikira kizoba gukura imihezagiro yatanzwe muri Edeni ku isabato ivugwa na Bibiliya, ayizane kuri dimanche. Ni kuvuga ngo igikurikira inyuma yo gutanga itangazo ryo guhezagira aba bana basangiye ibitsina ni itangazo ryo kweza dimanche, kandi abatazoyeza bicwe. N'amahitamwo abiri: gusenga umuremyi ukaruhuka isabato ukemera inkurikizi zavyo byose, canke gusenga igikoko ukaruhuka dimanche ukemera inyigisho y'ababana basangiye ibitsina n'izindi nyigisho zose z'ubuyobe z'ikinyoma zazanye n'ubupapa. Icya gatatu kizoba guseruka k'umwami wacu Yesu Kristo. Mugenzi, Yesu agiye kuza vuba. Ibi byose n'ibimenyetso byerekana yuko Yesu Kristo agiye kuza. Yesu yavuze ngo hariya muri Matayo, nimwabona ibyo byose bibaye muzoce mumenya yuko kuza k'umwami Yesu kwegereje. Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, kandi agiye kuza. Mu gihe twiga ishigwa ngo nyereka inzira y'ukuri, mugenzi, nurabe Yesu niwe mwami wo kwizigira. Ureke kwizigira abantu, maze wemere wiyegurire Yesu Kristo bicitwa uno munsi. Kandi nk'uko yatubwiye hariya muri Matayo igice ca 28 ku murongo wa 19 gushikana ku murongo wa 20, nitwamara kuvuga buno butumwa bwiza, abemera tubabatize. Apana wa mubatizo wo gutonyereza ko intonyi. Canke niba ufise ikibazo kubyerekeye mubatizo, ushobora kutwandikira kugira ngo dugusobanurire neza. Mu kwezi kwa gatatu kuno mwaka dufise umubatizo udasanzwe. Umubatizo hiteguye kubatizwa abantu barenga 10,000. Uburundi n'abandi baba ibihumbi birenga 10 ku isi. Ushobora kwiyandikisha ukazoba mu bazobatizwa, ukitegura, kuko ibimenyetso byovyo biratwereka yuko ino si yaheze. Abantu biyegurira Yesu bazorokoka kandi bahabwa ubwami bw'Imana.
abanka kuno kuri turiko turigisha bazohabwa ku byago Imana yanditse mu gitabo c'ivyahishuwe. Ukaba wemeye gufata ingingo nawe yo kuzokwifatanya n'abandi mu mubatizo udasanzwe, twandikire kuri izi nimero zikurikira: akamenyetso ko guteranya 257 61 208 669, akamenyetso ko guteranya 257 61 208 669. Nanjye ngiye kukugira isengesho ridasanzwe. Uhoraho Mwami ushobora byose, urakoze ku bw'ino mburi no kutwereka inzira y'ukuri dukwiye gufata. Mwami nuturinde gukomantaza imitima, yamara twakire kuno kuri, twemere kuvavanura n'ino migwi iri kugwanya ibyo wakoze. Maze Mwami, niba twemeye kwakira kuno kuri tukaba twifuza kubatizwa, Mwami no mwene data amaze gufata ingingo yo kubatizwa, ndamusenge ngo ukwizera kwiwe ntiguhere, kandi ino nzira n'ino ngingo yamaze gufata azoyishitse, nk'uko mu kwezi kwa gatatu dufise umubatizo udasanzwe, nawe azobatizwe, maze amaze kubatizwa agasangira urupfu nawe n'izuka, azozuke ari musha, izina ryiwe uhereye uno munsi ryandikwe mu gitabo c'ubugingo. Mwami, reka tumusengere, kubera yuko Satani ntago anezererwa n'abafata ingingo yo kubatizwa. Kubera yuko amaze gufata ingingo yo kubatizwa, Mwami turamusengeye ngo umuhe ubushobozi bwa mpwemu yawe, uhereye uno munsi imbere y'ibigeragezo byose Satani yomuzanako, yamanesha uhereye none, yamanesha ibihe byose, yamanesha. Turasengeye Mwami nabo bose batarafata ingingo, ngo Mwami nabo nyene bose ubahe gufata ingingo, kugira ngo nabo umubatizo ugiye gukorwa, umubatizo uhambaye uzokogwa ku isi yose, Mwami ntuzobacike. Igihugu cyose uwukurikiranye kino cigwa arimwo ashobora gufata ingingo yo kubatizwa, kuko naho nyene ahari bazobatizwa, mu bihugu byose bazobatizwa. Mwami ndamusengeye kugira ngo nawe umuhe gufata ingingo yo kubatizwa mw'izina ryawe Yesu, izina ryawe rihabwa icubahiro. Mwami, reka dusengere abafise ibibazo bitari bimwe, ubugwayi, abo mu ngo zabo bitakigenda neza, abafise ibibazo by'uburyo bwo kubaho, Mwami, n'abandi bose baduhaye imitwaro ijaniranye n'ubunyantege bwabo mu kwizera, kugira ngo Mwami bose bakomeze, maze niwamara guhindura imitima yacu twese nk'uko ugomba, tukagira ukwizera nk'ukwawe, kandi Yesu ukaduha kwitondera amategeko yose nk'uko nawe wabayeho ku isi yitondera. Maze Mwami turasaba ngo ucuduhe ibyizigiro byo mwiherezo, twame twiteguriye ubwami bwawe, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen.